dukoraniye ngaha kubera la tronso shanike Gatumba hariya ku mupaka nakindi uko ugiye kuri ako gatronso cyangwa ugiye muri Laki Tanganyika aca avuga ati hajya ni kwivoma ndavoma. Ariko ikibabaje ibihugu byose bifitaniye imipaka n'igihugu ca Kongo uko ari 9 canke birenga, serero Burundi ifise ibibazo kubera nibaza ko turwaye mu mitwe. Kandi ikibabaje ivyo bihugu 9 byose bifitaniye imipaka n'igihugu ca Kongo, serero Burundi iyo amatora ari karaba muri Kongo umupaka w'Urundi ni utugagwa wonyene. Amatora abaye muri Kongo la frontiere Gatumba nta n'umusi n'umwe irigera yugagwa, iguma yuguruye. Mugabo gacu usanga nitwe dufise ibibazo kubera iki muzo n'excellence akunda kuvuga l'intérêt général wacu yaragiye. Umuntu wese ashitse mu kibanza arimwo cyane bamurungitse ku gikorwa, ashitse muri ico gikorwa baza kwiraba uravye amabariyeri ari kuva kuri Shanike. Dushake duhere kuva muri Asiatique, gushika mu Gatumba nyekasumba amabariyeri kuva kuri Gare du Nord gushika Ikobero. Izo zose zo bariyeri tukazishiramwo ivyo ivyavuzwe gaha byose ni twebwe dutuma abantu baja muri informel. None umuntu ariko aragira commerce formel wewe ukamushirako ibitanditswe mu mategeko acaja muri informel, iyo nzira acayiheba. Icyo nagenza ngaha niki uko turi ngaha twese nusome des responsables aho aha rero j'interpelle la police nationale, le service national de renseignement, l'administration. Umuntu yaje kugana ubanza ukaraba ico yakuzaniye kubera ko n'iki gihugu kibanyi cyagize ibibazo bitandukanye n'izo modoka zabo zifise ziri facilement identifiable kubera yuko uravye naho zica. Bagenzi bacu b'abapolisi bayikubise ijisho bavuga bati ego ajya ni sawa rama, kandi nibaza ko baca banahamagarana atewe ndayibonye jewe ngira ngire nawe shira kandi kagozi hariya bari muri ivyo gusa ntabi utaravye iki gihugu kiriko kirakura nta ngorane nimwe twategerezwa kugira turi ruhande y'igihugu nka Kongo. Igihugu nka Kongo dufitaniye ubucuti burenze ubundi bucuti buri hagati y'ibindi bihugu byose, n'amaraso yose twaravanze byose byaravangavanganye. Aho igihugu cyari gifise ingorane bara barundi bangahe bitwa de Congolais. Uno munsi kusanga muri leta y'Kinshasa harimo abantu bafite amazina y'ikirundi mbere yuko bashiraho imipaka. None muri Kongo nta barundi bari. La constitution congolaise reconnaît la tribu y'abarundi bafise n'umwami, collectivité y'abarundi bifise n'umwami. We abantu bari kwagira ingora. Ndabasabe rero ibibazo bihari byose tubivuga atana kimwe duciye ku ruhande. Abo bavyonga bose tubavuge uko bariko baravyonga bose ama mubizane muri leta ama dutora gahiri birababaje. Dubisaba Kongomani binjira barenga 300,000 para la frontiere Gatumba ku musi umwe nawe uzana $10. Imiti y'abarundi ntiyobone uno musi twimena igihute tuvuga ibibazo byose aho biri. Nuwo muzaba muri kumwe navuga nahazo bari ngaha mu muvuge ati service yawe bikora uku ari ingorane. Mugabo tukibagira ikintu kimwe, ibibanza turimwo twabisanzemo abantu. Umunsi twicara kuri izi ntebe twicayeko niwo munsi Imana itangira upanga uwundi azohica. Duhinduke nk'uko tubisabwa na nyene cyubahiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi, dukora ku neza y'igihugu cyacu, ku neza y'abarundi. Hama ibigega rero byahombora tuzobwira igihugu naco ati turabe giza muri ibikorwa turiko turakora. Mugabo ivyo kuvuga ngo imbere yuko shira ngo mu kigega ca leta ngo reka mbanze nshire mu kigega ci wanje